mu bijyanye n'akaranga canke nk'uko umuyobozi yabivuze mu bijyanye no kuba duvize imizi y'umuziki w'Uburundi muri kino gihe, nibaza ko atibeshe kandi uwo biharira yoza nkamwereka igituma. Rero nibaza ngo hatevye kugera ku munsi wa gatandatu kumengo ni kera, ariko naho ijwi ritameze neza nk'ubu uwo mpa mikoro hano mwovyumva nivyo biba bimeze gutya. Nkavuga nti rero ku munsi wa gatandatu mwebwe abajournaliste nimwe mufise uruhara rukomeye mu kuja gutanga ino nkuru kugira ngo mutumirire abantu kuza gutsimbataza akaranga, kubera ko bavuga mu Kirundi ngo utaye akaranga isabukuru Isoko Festival mu ntumbero yo kugira ngo duhimbaze kandi twongere twigine akaranga ku Burundi. Twari twabamenyesheje mu kiganiro twatanze ubuheruka, hanyuma turabemerera yuko tuzosubira kubahamagara kugira ngo tubabwire aho bigeze. Uno munsi rero tukaba twabakoranije kugira ngo tubabwire aho ico gikorwa kigeze. Uno munsi rero isabukuru Isoko Festival yaratanguye nka kumwe twari twabivuze, tukaba turi mu ndwi yahariwe imiryango yuguruye. Mu rurimi rw'Ifaransa bavuga ngo ni journée porte ouverte. Iyi ndwi yose twayihariye yuko abantu bagendera insamirizi. Tumaze iminsi 3 abantu bariko baratugendera ndetse baza bakaraba ivyo dukora ndetse bakongera bakabaza n'ibibazo bitandukanye. Ariko kandi turi ngaha kugira ngo tumenyeshe na ryasango nyamukuru twimirije ryo kuwa 23 Myandagaro uyu mwaka turimwo, aho kuri World Beach tuzoba turiko turahimbaza twongera turangiza ibikorwa vy'iri sabukuru Isoko Festival. Twabamenyesheje yuko iri sabukuru rizoshimira abaririmbyi 3 ba mbere baririmbye indirimbo ndangakaranga canke indirimbo twitije ururimi mvamahanga tradi moderne, hanyuma twongere dushimire n'imigwi 5 ivuye mu ntara canke iserukiye uturere dutandukanye two mu ntara 5 z'u Burundi. Rero iryo sango niryo tuje kubibutsa, tunabatumira kugira ngo muzotwitabire turi benshi kwa gatandatu hariya kuri World Beach guhera isaha 9 aho tuzoba turiko turahimbaza ivyo birori. Ariko kandi si ivyo gusa, tunabatumira yuko kuri uyu wa gatanu tuzoba dufise n'ibikorwa vy'isuku mu gisagara ca Bujumbura ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, aho tuzoba turiko turatora amasashe ndetse n'ubucupa butabora mu ntumbero yuko dukingira igihe imvura yaguye umuvo ntuzohave ubitembana ngo ubijane mu kiyaga, kuko ivyo vyica ibinyabuzima bitandukanye biba mu kiyaga Tanganyika. Rero turi ngaha kugira ngo tubamenyeshe ico gikorwa kandi tubasabe kudushigikira ndetse tunishyure no ku bibazo bitandukanye muza kuba mufise mwebwe abamenyesha makuru kugira ngo mudufashe kubishikana kuri. Ariko kandi mu kubitegura canke kubishikako ntituri twenyene, dufise abafatanya bikorwa batwizeye baradushigikira kugira ngo ibi bikorwa bizogende neza, aribo bamwe baba mubona hano imbere n'abandi batashoboye gushika hano. Turaza kubaha akanya gatonya kugira ngo baze nabo kuvuga, ariko no bamenyesha yuko dufise abafatanya bikorwa batandukanye. Mpereye ku baririmbyi, murabona yuko hano iburyo bwanje tuzoba turi kumwe na Vishu Love, Mukari wa Live kuva muri Peace and Love hamwe na bendi yabo, bazoba aribo bariko baraduteramisha kuwa gatandatu hariya kuri World Beach. Kandi ibirori bikaba biteguye neza. Rero twabatumira kuzoza muri benshi. Tuzoba turi kumwe kandi aho bafu bwanje n'abagendera buntu n'umugwi ndangakaranga baraza kubivuga umaze imyaka irenga 19 uri kurakorera hano mu Burundi mu bijanye n'akaranga, umaze kuramura abantu benshi ndetse harimo n'abarongoye yindi migwi ndangakaranga hano mu Burundi. Ariko kandi hariho n'abandi bafatanya bikorwa badushigikiye mu buryo butandukanye tutorinda gusigura, ariko kandi twobavuga hariho nka Visa Travel nabo basanzwe bakora mu bijanye no gutembereza ingenzi mu Burundi ndetse no mu mahanga
berekana ishusho nziza y'igihugu. Hakaba kandi n'umufatanyabikorwa wacu Bubet basanzwe bakorera mu bijyanye no gutigira ku nkino, ishyirahamwe ryemewe n'amategeko gukorera hano mu Burundi, ndetse dusanzwe dukorana no ku nsamirizi. Turi kumwe kandi na DH Telecom, imprimerie ikomeye hano mu gisagara cya Bujumbura, basanzwe basohora ibintu bitandukanye canke bandika ku bimenyekanishwa bitandukanye hano mu gisagara cya Bujumbura. Turi kumwe kandi na Buja Iwacu Protocol, basanzwe ari abahinga mu bijyanye no gutembereza canke kwakira ingenzi n'abashyitsi mu birori bitandukanye. Rero n'abandi bafatanyabikorwa, abamenyeshamakuru, amaradiyo n'amateleviziyo n'ibimenyeshamakuru vyandika bitandukanye abadushigikiye. Tugashimira kandi abafatanyabikorwa twamye turi kumwe kuva tugitangura nka N Tours, nabo nyene batembereza ingenzi. Fondation FBDF yoyo musanzwe mubizi yuko ariyo turiko turafatanya gutegura kino gikorwa, hamwe n'ishyirahamwe Swigrata badandaza nabo nyene amatike y'indege. Abo bose turiko turakorana, tukaba tubakengurukira. Rero twiteze abantu benshi, twiteze yuko ibi birori bizokwerekana iyindi shusho y'umuziki w'u Burundi. Ibi birori bizokwerekana neza uruhara rw'umuririmbyi nawe aririmba indirimbo ndangakaranga, kugira ngo n'isi yose ibone umuco w'ikirundi uri kuratezwa imbere biciye mu ndirimbo ndetse n'imbyino. Imigwi ndangakaranga izoba ivuye mu zindi ntara izoba iri kumwe natwe ico gihe kuri World Beach. Bazoba bamanutse, abatamba akanyarusizi, abatamba gasimbo, abatamba mayaya, abatamba ugwedengwe, intore n'umurisho w'ingoma, bazoba bari ini Bujumbura turi kumwe mu kirori kizobera hariya kuri World Beach. Twifuza yuko mu by'ukuri iyi sabukuru izosiga hari ikintu ihinduye mu ko abantu bahora babona umuziki ndangakaranga, ari naco gituma twatoye abaririmbyi basanzwe ari abaririmbyi mu by'ukuri bazwi yuko ari abaririmbyi bafise ku mutima umuziki w'u Burundi, bakigumije iyo mizi y'umuziki w'u Burundi. Rero uwo munsi ibirori bizotangura saa 9, kwinjira ni ku buntu. Umuntu azokwitwaza amafaranga 10,000 gusa kugira ngo bace bamuha ico azonwa, hanyuma tuzomwunguruze tumushikane mu gisagara hagati muri centre ville mu gutaha. Rero namwe bamenyesha makuru n'abatumiye muzobe muri kumwe natwe. Murakoze cyane. Mwaramutse, mumeze neza? Jesi sawa, ka gripe ni hatari mugabo kwa gatandatu kazoba kaheze. Kazoba kaheze. Hama nanje naragiriwe bakwe muri isoko, baranyiyumvira. Mugiye wumvise izina isoko ku Murundi ngira arumva icarico. Marero sinovuga vyinshi, mugabo ico nzi coco mu bijanye n'akaranga canke nuko umuyobozi yabivuze, mu bijanye no kuba duvize imizi y'umuziki w'u Burundi muri kino gihe, nibaza ko atibeshe, kandi uwo biharira yoza nkamwereka igituri. Rero nibaza ngo hatevye kugera ku munsi wa gatandatu, kumengo ni kera, ariko naho ijwi ritameze neza nk'ubu uwo mpa mikro hano mwovyumva nivyo biba bimeze gutya. Nkavuga nti rero ku munsi wa gatandatu mwebwe abajournaliste nimwe mufise uruhara rukomeye mu kuja gutanga ino nkuru, kugira ngo mutumirire abantu kuza gutsimbataza akaranga, kubera ko bavuga mu Kirundi ngo utaye akaranga abatayibanga. Sasa iyo wumvise abantu nk'uyu muyobozi hano bati turashaka yuko akaranga kaja imbere, uca wumva ko bari muri ya ntumbero ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu, kubera ko gutera imbere kw'igihugu ubwa mbere n'akaranga kaba gateye imbere. Bivuga ngo kino gikorwa ni igikorwa cyo gushigikira, ni igikorwa cyo gushyiramo ingufu nyinshi cyane. Kere nkavuga ngo mwebwe abajournaliste muhamagara abantu baze ku bwinshi, hama dutsimbataza akaranga. Murakoze cyane. World Beach kijya kibanza ku bantu basanzwe bakizi ni kibanza ciratiro, ni kibanza ciza, ni kibanza kiri VIP shakira ingenzi kandi cerekana ishusho nziza y'igihugu. Rero numufatanya bikorwa kandi yatwizeye
hanyuma aduha ikibanza dukoreramwo kugira ngo n'abantu bazoza muri festival bazobone yuko turiko dukorera ahantu hasa neza kandi igihugu cacu ari ico kurata. Rero guhitamwo gukorera iki giteramo muri World Beach vyavanye nuko World Beach nayo isanzwe ari kimwe mu bibanza vyiza vyakira ingenzi kandi abakira neza. Hanyuma hano turi kumwe na representant legale w'insamirizi Isoko FM, nubwo mutamwumvise avuga nagomba yuko mumumenya, nawe nyene ari mu bantu bariko badushigikira cyane kandi ni nawe nyene iri yerekwa ry'iyi festival turiko tubategurira. Hanyuma ku kibazo ca mbere cyari cabajijwe na Fulgence, iki kibazo c'indirimbo twari twavuze, muribuka yuko muri conference ya mbere twari twavuze ko ari kwahiganwa indirimbo 200, ariko kugeza uno munsi hari indirimbo 10 zisigaye ziriko zirahiganwa muri Isoko Festival. Hanyuma izo ndirimbo 10 ziriko zirahiganwa nizo zizovamwo zitatu, ndetse abo baririmbyi bose uko ari 10 tukaba twarabatumiye kugira ngo bazobe bari kumwe natwe muri festival, hanyuma tuzotangaze abatsinze muri bo. Iki kibazo rero ndagifatanya n'umuntu Oswald yabajije ibijanye na critère de sélection. Nibaza yuko atari ngaha mu kiganiro twatanze ubwa mbere twari twabivuze yuko izi ndirimbo ni indirimbo ndangakaranga cyangwa nka kujya nabivuze mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo tradi moderne. Izi ndirimbo rero traditionnelle cyangwa tradi moderne ni indirimbo zatowe n'abamenyesha makuru b'imico kama bo kunsamirizi n'ibinyamakuru bitandukanye bikorera hano mu Burundi. Nibo baduhaye urutonde rw'indirimbo 200 ziriko zivuzwa cyane cyangwa zisabwa cyane, hanyuma izo ntonde uko baziduhaye abaca barateranya izagarutse kenshi batoramo indirimbo 200. Hanyuma mu gutora abantu baraciye kuri site web, abandi baca kuri Facebook, haro n'abaciye muri WhatsApp channel aho bagiye baratora amajwi imbere araboneka, ugiye ukabiraba urazibona izo ndirimbo nyene zagiye ziratowe kugira ngo hatogwemwo 10 zizogera muri finale. Rero abatoye n'abakunzi b'umuziki murundi. Indirimbo rero nocangena ndazibasomeye ziri muri finale, hariho iyo bitwa Gasome ya Reconciliation Voice, hari yitwa Vumera Wivuge y'Umuyange Legacy, hariho Dutsimbataza Amahoro Reconciliation Voice, Ndamujanye ya Fajos Burundi, hamwe n'iyitwa Nintwere ya Estanish, yitwa Burundi bwa Nyaburunga Umwami w'Ipoli, Kabemba ya Vania Ice, Ka Burundi ya Regimo Music, Umusore w'Umusonga ya Kingorongoro ari kumwe na Timi, hamwe na Rwagasore ya Bernice de Belle. Izi nizo zimaze gushika muri finale, nizo zizovamo indirimbo zitatu zizoshimirwa ku munsi wa gatandatu hariya kuri World Beach. Hanyuma Munezero wo kuri CCIB FM Plus nawe yari yabajije akabijya ka mbere na mbere nuko iyi sabukuru ari ndangakaranga. Iyi ni sabukuru ije gushigikira abaririmbyi n'abandi banyakaranga b'abarundi. Kenshi wahora usanga abandi bantu bategura amahiganwa, muga izi ndirimbo ugasanga bariko barazibagira, mbere ntizahabwa ikibanza kinini. Twifuza yuko mu by'ukuri abantu babona yuko izi ndirimbo niryo soko ry'akaranga kacu kandi niryo soko ry'iterambere. Burya igihugu hakujya bagiye barabivuga, igihugu ikintu cy'akaranga nico kiranga igihugu, ni nkayo bendera y'igihugu. Twifuza rero yuko abarundi batibagira izi ndirimbo ndangakaranga canke imbyino ndangakaranga. Akore n'akabijya ka mbere karimwo, ariko kandi akandi kabijya gasanzwe kari muri iyi sabukuru. Iyi sabukuru muraza gusanga hariho n'ibindi bibazo nagiye ndishura, kuko nka Oswald yabajije n'ikijanye nuko ngo woba ari umuziki gusa canke ngo harimo izindi activite. Iyi sabukuru si umuziki gusa. Nagira ndababwire yuko nkuko nabimenyesheje, imigwi ndangakaranga 5 izoza ivuye mu ntara zitandukanye, izoba iri kumwe natwe kuwa Mungu kugira ngo baze batwereke nabo ivyiza vyo mu ntara iwabo. Nibaza yuko ata festival nyinshi hano mu Burundi ziba, mushobora gusanga mbere ushobora gusanga abantu benshi bazoza. Hari abantu batazi ngo akanyarusizi bagatamba gute, hari abantu batazi ngo amayaya bayatamba gute, ugwedengwe batamba gute, intore bimeze gute. Abo bose n'abazoba bari muri
ico giteramo kugira ngo twerekane neza akaranga k'iwacu. Hanyuma si ivyo vyonyene, iyi sabukuru ni ndangakaranga mugabo kandi iyi sabukuru twifuza yuko twerekana n'ingene hari ishusho nziza aho abarundi bashobora gutemberera. Nico gituma twateguye ikibanza ciza nka World Beach, kandi naco gituma tuzogenda hirya no hino ahakikuje Tanganyika. Kuwa gatanu tugende dutore amasashe n'amacupa atabora ashobora gucafuza amazi yo mu kiyaga Tanganyika, akica ibinyabuzima biriyo igihe imvura yogwa, hanyuma inkukura ikabitwarayo. Rero iyi sabukuru irarengeye cyane ivy'umuziki. Iyi ni isabukuru y'akaranga muri rusange. Rero turabiteze cyane, muzobe muri kumwe natwe, hanyuma muze no gushigikira aba baririmbyi bazotsinda. Ikindi twari twakivuze ubuheruka igihe twatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru, twavuze yuko umuririmbyi azoba uwa mbere, twebwe tuzomufasha gukora clip video, tuzomufasha gufata amasanamu y'indirimbo yiwe, kuko tuzomushigikira umwaka wose tumuha promotion. Hanyuma iyo ndirimbo tuzomufasha gukora amasanamu, tuzomujana mu bibanza ndangakaranga bitandukanye byo ngaha mu Burundi vyiza, kugira ngo iyo ndirimbo niyasohoka abarundi bose bazobona ivyiza bitatse Uburundi. Murumva yuko ni isabukuru itari y'umuziki gusa, ariko ni isabukuru ijanye na tourisme, ijanye n'iterambere, kandi ijanye n'imico n'akaranga. Hanyuma yavuze akunguko kuri radio. Akunguko kacu ka mbere na mbere nuko iyi sabukuru iba abantu bakamenya neza ingene akaranga ari ngirakamaro kandi ari ikintu ntasubirizwa mu iterambere ry'igihugu. N'abaririmbyi nabo bavyumve yuko tubashigikiye. Insamirizi Isoko FM ifatanije n'aba bafatanyabikorwa bose mwumvise, turabashigikiye, turashigikiye abanyakaranga b'abarundi. Bumve yuko twiteguye kubateza imbere mu byo dushoboye mu buryo butandukanye, twiteguye kubashigikira kugira ngo akaranga kacu kagire kure. Ako niko kunguko ka mbere. Hanyuma ibisigaye namwe abamenyesha makuru, burya twifuza yuko muha ikibanza kinininya akaranga, muhe ikibanza kinininya n'abaririmbyi nk'abasanzwe bakorera mu bijanye n'imico kama, muhe ikibanza kinininya aba baririmbyi baririmba indirimbo canke bacuraranga, basohora indirimbo zirimo imvyino ndangakaranga. Dushaka yuko nabo nyene mubashigikira, hanyuma twebwe burya tuzoba duhejeje kunguka, kuko intumbero yacu tuzoba tuyishitseko ubwa mbere na mbere. Branko Umuco Media yabajije ku kijanye n'amatike yo kwinjira yuko ahari. Amatike yo kwinjira ntayahari, ni ku buntu. Ariko kuri World Beach badusavye yuko bakeneye yuko umuntu agiyeyo n'imiburiburi akonsoma ikinyobwa kimwe. Nico gituma twavuze yuko umuntu azogenda yitwaje ibihumbi 10, azobasanga hajya ku muryango, azobaha amafaranga, bace bamuha ikinyobwa, hanyuma bazona mwunguruza bamushikane muri centre ville mu kugaruka. Hanyuma ikibanza cha World Beach sinzi yuko boba uheruka kuhatemberera, kiragutse cyane gose. Ni ikibanza kininiya, nitwacuzuza tuzoca turaba ingene izokurikira, tuzoca dutegura ikindi kibanza. Mugabo ikibanza cha World Beach nibaza yuko nk'abantu nk'igihumbi abaje nabo nyene bo kwigwayo. Ibibazo nibaza ko ari ivyo. Oswald yari yabajije critère de sélection, nacishuye yuko ari abamenyesha makuru b'imico kama batoye izi ndirimbo. Hanyuma hariho jiri kandi iriko irakurikirana ivyiri higanwa, izo biri hariya nyene. Na jewe nk'umuyobozi sinzomenya ivyavuyemo kiretse ujya munsi nyene. Iryo nibanga rya jiri kiraduharurira amajwi y'izi ndirimbo 10, kandi amatora azobandanya kugeza kuwa gatandatu. Bazoza rero bazanye resulta, hanyuma dutangarize indirimbo yabaye iya mbere. Abo bantu bari muri jiri n'abantu bamenyereye ivy'imiziki ndangakaranga, muzobabona uwo munsi. Ariko kandi nagomba nshimire nubwo yicaye mu bamenyesha makuru, kuko asanzwe ari umumenyesha makuru hariya Arenova nawe nyene azoba ari kumwe natwe muri iyo festival. Asanzwe kandi ari mu badufasha, ndetse anadufasha n'ivyo vyo kugira ngo muri jiri dutora abantu mu by'ukuri babikwiriye. Murabizi nawe yuko ari umumenyesha makuru akomeye, afise uburambe muri uyu mwuga, na cyane cyane mu bijanye n'imico kama. Ariko aradushigikira rero kugira ngo ntiduhave dusanga hari umuntu twarenganije.
ariko dusange by'ukuri twakoze isabukuru y'akaranga kandi ishira imbere abanyakaranga. Murakoze.